Quelles sont les méthodes préventives contre le Covid-19? Les méthodes préventives pour le Covid-19. La première méthode, c'est se donner une distance de 1 mètre, se laver les mains avec du savon et de l'eau propre ou utiliser des antidésinfectants. Welcome everybody, it's me your host Mishu Miracle. Utarakora subscribe ndagusubikora subscribe then ugure kaja ka notification ugura the next video uwa mbere kuyibona ya murabizi ko channel nimwe ni channel ni Ejo Heza News. Yep, uno musi turi ku Gasaka NGZ ku Gasaka aho naho sahandi ni Ingozi aho unu kurino kuno wa gatandatu itariki imwe y'ukwezi umunani hari kwaba bari kubatora Miss ku Gasaka inyuma y'imyaka ibiri idategurwa ngiyi Miss ku Gasaka iragarutse. Uno munsi bitunganije gute, biriko bigenda gute? Turi ngaha ku bwanyu, turi ngaha tubereke kugira ngo tubereke ngene Miss ku Gasaka aza gutogwa mu gihe aza gusubirira warahoze amaze imyaka ibiri uwundi tugiye gutoba ku Gasaka bagiye gutora uwundi mu Miss mushasha. Mugumane natwe murabizi ko je vous aime, je vous embrasse. Yes, imbere ko tuza kubona Miss ku Gasaka 2020 twagiye tubanze turarondera abadofine ndetse turabazana na Miss bahora bo mu mwaka w'ibihumbi 2018 ndakora mukije amahoro. Akazina Yvette ni mumpaye. Yvette ni mumpaye. Ni mumpaye. Ko fisi izina rigoye wana. Wabaye première ou deuxième dauphine? Deuxième dauphine. Deuxième dauphine mu mwaka w'ibihumbi 2018. Ubu uye ugira uronka ugukurikira. Sivyo muri iyo myaka ibiri uba uri umudofine userukira intara ya Ngozi. Twavuga uri inyenyeri imwe iserukira intara ya Ngozi, wungutse iki? Icyo nungutse banke y'icambere kimwe narungutse kuba nomenyana n'abantu. Kandi ni byinshi nagiye ndabona ntarinzi. Hari ni henshi nageze ntari kugera. Projet yawe wari yatumye utogwa nka deuxième dauphine uba warashitseko? Projet yanje donc byarangoye gatonya ariko narafashanije na Miss na première dauphine baramfasha turakora ko gatonya. Yari projet yerekeye ibiki? Yari projet yo guhimiriza ugwaruka rw'abigeme gukina inkino n'imico kama. Akajambo kamwe hamwe deuxième dauphine ubona umuhanura iki agiye kuza uyu mwaka 2020? Cyo no muhanura yoza dafise ubunebwe akunda gukora kwama ku kivi abikunda. Kuko ntaje kwicara bamubone ko ari deuxième dauphine azokora. Nibiki vyakugoye muri imyaka ibiri? Ibyangoye cyane umwanya kuko nari sanzwe ndumunyeshuri. Byarangora ariko ntivyangoye cyane. Nari yaranje nkakora uko nshoboye kose. None ubu hoho ubu uye ko manda yawe heze tuvuge yuko atacu uzosubire projet zawe bite? Mbonye no ibandanya abo baje nyina novuga ko ari batonya bacu tuzobafata baduserukire ndayibandanya. Gushime cyane. Namwe murakoze cyane. Ya murabizi ko twama turi kumwe nanyu namwe nako. Yes, murabizi ko c'est toujours moi your host Mishu Miracle. Yep. Aha turanabarondeye uwahoze ari ba wahoze no gushika bataramutora still Miss ku Gasaka mugabo nyene ni wa 2018 amaze manda zibiri. Abakuru yawe ni meza nawe meze neza? Ego. You're so beautiful. Thank you. Iyo kanzu wayiguza ngahe? Ikanzu binecessaire woje? Ego vraiment none quand même ikanzu iyo kanzu ni special for today, right? Yeah. Wayiguza ngahe none? Je passe 1 million, 100 000, 50 000.
c'est non. tugireke. Ouais. Bon, nuvumenga kiri un peu perso. Eh oui, qu'il est un peu perso. Sawa. Ok. Kuva winjiye muri Miss Kugasaka. Miss Kugasaka 2018. Ukaba umaze imyaka 2 ata wundi yaragusubiriye. Ubu wimva gute ubonye ko hari umuntu utazosubira kurengana avuga ati Miss. Bon, sinavuga ko nshavuye ndanezerewe kubera ngo agapira karyoha ipasi niko baciye umugani kuguma nitwa Miss Janye n'imyaka 2 bon ntivyari binejereje me nashaka ko haza n'undi mwigeme nawe akerekana ico ashoboye ego Niki wungutse muri imyaka 2? bon avantage narakuyemwo kuba responsable y'ikintu cyambere na mbere bon urazi ko utanga projet ukayirealiza ukayiplanifya nyine byose bizogenda byanampaye gukura rero birampa gukura mu mutwe kugira vision kwiyumvira cyane bimpa rero numve birantegura kuko ubu haraho navuye naho nashitse akanoti ureka ukawenza oya none ko ndumva nta note oya ibintu bisanzwe nyene note bazironka za projet hama ugaherezamo uharuye kuva umunsi uba Miss gushika nino saha projet yawe woyiha amanota ngahe? projet yanje noyiha 70%. Ugeze kuri 70%. Ego. Wow. Bon, niki nakaye kajambo wobwira Miss agira gusubirira? Ico namubwira yigire confiance en soi. Nico kintu cambere gituma umuntu aca ku bintu vyinshi. N'umuriro yo utaruka iyo ufise confiance kuvuga ati ndawutaruka ndabishobora yigire confiance abone ko ashoboye nyimbi yo projet yatanze yemewe na jury avuga ati bayemeye kubera abona yuko ndabishoboye avyerekane rero ntaze imara amazi vyereke ko abishoboye nyene aze yihayarize neza abikore nk'umwigeme umuserukizi nkuko bivuga uyu mwaka yego ama challenge wahuye nayo nayahe? Ama challenge mu bijanye gute challenges les problèmes wahuye nazo muri manda yawe? Bon problème nahuye nazo muri manda yanje cyambere na mbere gitorwa ntuburamenyera ubuzima bw'ubusa uraca ku muntu Miss ugasanga uragize ibintu by'amasoni urabaye un peu timide mais ukaronka n'abandi bagukritika bakakuvuga ko nabi bakakuvuga utari bakanakwagize n'ibintu utanazi mbese n'umuntu atakuze akakuvuga nabi mais hari ikintu cyo kinakubwiye cyo kwigira confiance kuko wewe ubuzi uburiwe buragaragara baranabikora belle niyo yafashije cyane abigeme bindi Question numéro 1. Tu es prête? Oui, je suis. Quelles sont les méthodes préventives contre le Covid-19? Les méthodes préventives pour le Covid-19. La première méthode, c'est se donner une distance de 1 mètre, se laver les mains avec du savon et de l'eau propre ou utiliser des antidésinfectants. Et aussi, quand on tousse, on doit utiliser le coude. On doit tousser dans le coude pour ne pas infecter les autres. Oui, c'est ça. Tu as terminé? Si oui, merci. Merci terminé. Claudia. Merci à vous. Applaudissez à mademoiselle Claudia. Applaudissez. dusabe abahoze ari aba Miss mu mwaka wa 2018 ko bokwegera kugira ngo igikorwa turimo kiranguke. Duhere rero mu gutangaza icese uwabaye Miss Popularity muno mwaka muri no ntara ya Ngozi wahuzwa amajwi menshi n'abakunzi n'abakurikirana rino higanwa. Turavye ibiharuro dufise turavye n'ingene uno mugoroba wagenze
uwatowe kuba Miss Popularity ni uwitwa Claudia Kanyamuneza. yosinibanye nuko hariho abarisha akanoti ka bitatu batariko barayobora neza ndetse ariko baca mugira ko mubabwira ko tubandanye n'uwatwaye ikibanza kigira gatatu. ijambo ni rwanyu. Mugume ngaho nyene Sheila, mugume ngaho nyene. Dufatiye ku byo twashoboye guteranya n'amajwi yavuye mu byo mwatoye mwebwe, uwatowe kuba deuxième dauphine wa Miss Popularity deuxième dauphine wa Miss Kugasaka 2020 amashyishi kuri Sheila ashobora kwegera ngaha turashobora guhamagara General Silvan Teofile Muzigayo karapata nani mbili coupe dusabe sekirite twegeze abantu inyuma, twegeze abantu inyuma cyane, begeze inyuma kuko hariho abicaye boca ngo bazibira, twegeze abantu uwatowe ku kibanza cya Première Dauphine Miss Kugasaka 2020 n'uwitwa Kiasi Muhoza. uwaserukiye BBCI tugaca duhamagara kandi nyakubahwa umuyobozi w'intara yacu ya Ngozi tukaca twongera tugahamagara marraine wa evenement Naboni agashika hano mwegereho gatoya mwegere nk'uku gatoya mwegere barbarongeye bagagizwe na Hasco Bonawarda abimenyesha na Andrea Bizimana iyo rundi bagize bonyene abafotografe twegeze tukafata abacamanza ariko uwo mwanya dushobora kuvuga uwabaye uwa mbere nibaza yuko barinde baje Nusayimana Bizimana umunezero utagabanije agize Imana Usaiba akaba Miss Kugasaka 2020 akaba asibuye witwa Lydia ariko aba kuruhande avuga ati ndaguheza agiye baba banga bagiye kurongora
Hakizimana Rusaipa niwe Miss Kugasaka ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Usemahera Ihema afatanira na Liga Executive Park umuyobozi w'intara yacu ya Ngozi batangiye ya Miss Kugasaka 2018 ari kumwe na mahene wa Evenwa ya Miss Kugasaka 2020 na nyakubahwa umuyobozi w'intara yacu ya Ngozi dusabe n'umuyobozi wa BBCI yegere kugira bafatire amafoto hamwe. Yes, nk'uko mwabibonye umwe mu bakobwa yaje gutana ikamba rya Miss Kugasaka uretse undi ni Muswaiba warubyiteze gapasi ubona niteze siwe yaronse ubona niteze yabaye premier dauphine mugabo n'uwabaye mu Miss yari mu bari babiri nibaza ko ashaka kubironga kubera iki wowe wahaye amahirwe menshi la premier dauphine mbona ndi muri bake bagize bakwe byo gushobora kubona casting yo avant midi bariko barabategura mu gikorwa kiza kuba mwijoro hanyuma niwe nabonye yuko abibereye muri uwo mwanya nariko ndabiraba nico gituma nibajije ko ari waza kubitahana kandi ariwe naye nifuza urumwe mu ba entrepreneur nga mu Burundi dufise est-ce que ubonye Miss yatowe n'abandi ba dauphine biwe n'imyaka bafise est-ce que ça sera facile yuko binjira muri entrepreneuriat neza canke ama projet yabo bayarealiza mu mwaka umwe kubwanje kuba udufatiye kuri age yabo ni atu nziza niho ndanahera mvuga nti ahubwo iyo niyo tegurwa muri Miss Kugasaka gusa ahubwo n'izindi province zitegure ama Miss yaho ko musavyoro hingene ama Miss yo muri y'igihugu cyose Miss Burundi ashobora kuboneka bitagoranye cyane rero bikoze abari muri yo age nyene ahubwo ni hari byiza gusumba gukora abafise age iri avance. En général l'organisation yari meze gute? Organisation ni nziza natangajwe n'abavyorganije kuko n'abantu tari twibaza ko bashaka kuvyorganiza kandi nibaza ko byo biri cigwa n'abitwa ko bafise ivyo barusha bwabo ubwenge canke uburyo kuko ababiteguye narabonye ingene babiteguye ndamaze nka 2 jours hano ndiko ndakurikirana ingene ariko arabikora ni ibintu byanejereje numva ko nabashimiye kandi ndabateye n'intege ariko babicitegerezo kugira ngo n'abandi babone ko bakwiye gutegura ibintu vyiza nk'ivyo. Ndakushimiye cyane. Murakoze nawe. Uyu ni umwe mu fashioniste dufise hano mu Burundi nawe yari yaje gushigikira Miss Kugasaka 2020 ku batakuzi babanze ukabidondora. Bonsoir, nitwa Ndayishimiye Arnaud, designer et coach muri CIEP, en même temps coach wa Muswaiba. Uona mwamaze kumwumva uona usundi Muswaiba ni waje gutahukana ikamba rya Miss Kugasaka 2020 waruvyiteze ko Muswaiba kweri ahava atahukana ikamba. Bon, twariteguye ikintu ce qu'elle avait en elle, nari confidence, je croyais en elle, je savais qu'elle allait gagner, mais il y a eu Est-ce que wavuze kuri umukoci wiwe mbega ugiye kubandanya umucoachinga kuri projet twumvise yarafise? Ego nzobandanya ndamukocha comme elle est encore muri compétition ya Miss Miss Star Fashion Burundi. Turamukeje kandi kuba Miss Agasaka. Je crois mieux qu'elle peut faire plus mieux muri compétition indi agiyemo muri Miss Miss Star Fashion Burundi 2020. Kumyaka yiwe biragoye kuronka financement kuri ya projet ko ni projet nini yatwumvise afise est-ce que urabona kweri yuko akanoti azokaronka gatubutse? Bon, comme elle a exposé dans son projet, elle va taper comme apporte du gouvernement, comme elle a dit. Je crois que elle est jeune, elle fait ses facilités nyinshi, elle est dynamique, ashobora gufapa comme apporte yose baramugurira pour réaliser un projet yo muri ntara ya Ngozi. Ndagushimire cyane kandi ndakwifuriza kubandanya uryoherwa n'intsinzi mwaro. Nanje ndagoyewe, merci kandi. Ku bakunzi bose babandanije mudukurikira mwabonye ingene vyagenze mwabonye ko Miss Kugasaka yagenze ndababwire ni je vous aime je vous embrasse on se retrouve mu kindi kiganiro très vuba cyane. Ciao ciao ciao.